turaguciriye bugufi uyu mugoroba mwiza w'itariki 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Turaguciriye bugufi tuguha icubahiro kuko ari bugikwiriye. Turaguciriye bugufi muri kino gihugu cy'u Burundi abari wowe ushigwa hejuru. Imbere ya vyose duciye bugufi twihana intege nke zose twagize uyu mwaka wose tugiye kurangiza muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibikorwa tuje gukora nibikorwa bidasanzwe, nibikorwa vyera. Nico gituma mwami Imana dusavye kubanza kwezwa no gutunganywa, kuko mwijambo ryawe uradusaba ko tubabera kuko nawe uri wera, tugusenge turabera kuko nawe uri wera. Rero turahamagaye amaraso ya Yesu Kristo yoza ico ry'ivyaha, uko nta kindi cyo tuma twera gose tugatunganywa atari amaraso Kristo yavuye ku musaraba Igorogota kubw'ivyaha by'abari mw'isi. Ayo niyo mpamagaye ku muntu wese ari hano, ayo niyo mpamagaye ku barundi n'abarundi kazi bari mu gihugu cyose, mbere n'abari hanze y'igihugu. Ayo maraso niyo mpamagaye no ku banyamahanga bose bari muri kino gihugu cyacu, kugira ngo atweze adutunganye aho twagabitanije muri uyu mwaka, aho twagenze uko bitabereye muri uyu mwaka, aho tutumviye, aho tutakoze ibiguhimbara. Turaciye bugufi twisabira imbabazi. N'ivyaha byinshi usanga bigenda bikorwa mu gihugu, ariko uhoraho icyo tushima kandi tunezerererwa uyu mwanya nuko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Waravuze ngo umuntu wese azoza imbere yawe aciye bugufi ntuzomuhinda kandi ntuzonamukengera. Natwe tuje duciye bugufi imbere yuko dukora ikindi cyose, kugira ngo mwami utubabarire ibyo twakoze byose. Umaze kutubabarira, amaraso yawe atweze gose adutunganye tubabera nkuko nawe uruwe. Mana turagushimiye ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Reka tubanze tugukomera amashi kutwemeye kuko warabidusezeraniye yuko uzoza aciye bugufi uzomwemera. Turagukomeye amashi kutwemeye nk'abarundi n'abanyamahanga bari muri kino gihugu, nk'ishengero ryose turi hano n'iminsi tugiye kumara hano. Turagukomeye amashi kutwemeye. Urakoze turagukengurukiye. Nuko Mana yacu turagusabye ngo wakira amashimwe yacu. Nta kindi kituzanye ngaha hantu, turakoranye twese abahambaye n'aboroshe tuje kugushimira ibitangaza wadukoreye muri uyu mwaka, kugushimira ko tugeze n'uyu munsi tukiriho. Abapfuye uyu munsi ntibashobora kugushima, ariko twebwe tugeze iyi saha turi bazima, tuje kugira ngo tugushimire tugukengurukire. Wabanye natwe mu gihugu, waratugwaniye intambara twabonye n'izo tutabonye. Wabaye mu ruhande rwacu, uratugirira neza. Waduhaye ibyo kurya mu gihugu, waduhaye ibyo kunywa mu gihugu, wararinze abatuganza mu gihugu. Abategetsi bacu muri uyu mwaka bose barazigamwe, bararinzwe. Turagushimiye, turagukengurukiye Mana yacu ko wagiye uhoraho uba mu ruhande rw'abategetsi bacu, ukabashoboza kurangura imirimo itandukanye. Ibyo bashoboye gukora muri uyu mwaka niwe wabashoboje. Rero turabigushimiye navyo, tuje kugira ngo tugukengurukire. Warazigamye mwami ishengero mu gihugu cy'u Burundi, warazigamye imiryango mu gihugu cy'u Burundi, warazigamye twebwe twese, eka n'abanyamahanga batugendeye wagiye ubazigamira mu gihugu. Navyo turabigushimiye tugukengurukira cyane. Warakoze Mana, warakoze kutugwanira intambara, warakoze imvura waduhaye naho hari ivyononekaye nitworeka kuyigushimira, uko hariho abandi bihugu bitaronka imvura. Warakoze kuduha n'izuba, warakoze uko bimeze kose mu gihugu cy'u Burundi. Tuzi kuri Imana yacu uganje mu Burundi ari ushizwe hejuru. Nitworeka kugushimira, watubereye byose muri byose, watubereye Imana y'ububasha, watubereye Imana y'ubushobozi. Hari ibyagiye
bikemuka mu gihugu, hari ibyagiye bifata umurongo mu gihugu, niwe wabikoze Mana. Turagushimira, turagukengurukiye, turagukuriye ubwatsi bugira kandi Mwami Mana, kubw'ivyo wakoze byose bihambaye muri kino gihugu cyacu. Warakoze, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Rero Mwami, turi hano muri iyi ntara ya politike y'igihugu cyacu cy'u Burundi, muri iyi ntara yo hagati mu gihugu cyacu, muri ino komine ya Itaba. Turi hano tuje kugira ngo tugutazire, tuje kugira ngo tuze twumvira amajambo y'Imana, tuje kugira ngo tuze tugende dushima kugira neza kwawe. Turakwiragije rero iyi minsi tuje kumara hano, urabana natwe, uratugirira neza, uraduha kugira ibihe byiza, uragenda utumira hirya no hino, kandi abazogenda baza mu gikorane baze bazigamwe, abazoba bashitse ngaho uze wugurura imitima yabo, ijambo ry'Imana rize rigira ububasha, rize rigira ubushobozi. Waravuze Mwami ngo ntuzoreka ngo risubireyo ritakoze icyo waritumye. Reka rero rize rikora icyo waritumye ku mitima yacu twese tuzoba turi hano. Gusa turi hano, ariko no kubazoba bari hirya no hino mu gihugu, mbere no mu isi yose, abazokumva amajambo yawe azabagire ku bushobozi, azabagire ku bubasha. Izina ryawe rize rihabwa icubahiro muri kino kibanza, izina ryawe rize rihabwa icubahiro mu gihugu cyose. Abagwaye baze bakire, ababoshwe mu mitima baze babohoke, abazoza babuze amahoro baze batahe bayaronse, abazoza bafise ibibazo mu izina rya Yesu bakemurire, biciye mu ijambo ryawe, biciye mu bushobozi bwawe. Uzoba ukoze cyane Mwami, urabana natwe, urutonde rwose turushize mu maboko yawe. Urakoresha umuntu wese, abavuga butumwa urabakoresha, abaririmbyi urabakoresha. Eka umuntu wese Mwami azoba ariko arakora ibikorwa, bazoba bahagaze bagira protokole, umuntu wese uramukoresha. Abazoba bariko barasenga, bari hafi canke bari kure, bose urabakoresha. Mu izina rya Yesu uzoba ukoze, ibikorwa bize bigende neza kuva mu ntango mpaka turangize. Icubahiro tugomba kize kigaruke kuri wewe, tuze dutangure neza kandi tuze dusozere neza, hanyuma izina ryawe rize rihabwa icubahiro. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, kandi uzobana natwe ukatugirira neza mu buryo bwose. Izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe rishigwe hejuru, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe ritazigwe, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rirahambaye, rirakomeye, rishigwe hejuru mu isi yose, rishigwe hejuru na cyane cyane muri kino gihugu cyacu. Urakoze, turagukomeye amashi ko twizeye byose ko bizogenda neza, mu izina rya Yesu Umwami n'umucunguzi wacu. Amen.